biteye ubwoba. Ubu tuvugana Saudi Arabia, Kuwait byaraye bitewe. Baraye batewe n'amadrone ataramenyekana abayatumye. Ariko twagomba kumenyesha ko nyuma y'agahembwe kari gatanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika k'indwi zibiri ngo kugira ngo Iran na Israel bicare hamwe bayage bavugane kijanye n'intambara, ariko icaraye kibaye cyo kirenze ibyo bavuganye. Basezeranye ko atanumwe azongera kurasa ku gihugu kimwe canke ikindi, ariko ibyabaye biratandukanye. Tubahaye ikaze rero kwisi n'inyamugayo mwebwe tubana umunsi ku yundi mu biganiro bya hato na hato n'ibindi bya politiki. Ubu tuvugana ibyo bihugu ko ari bibiri byarashwe, kandi ubwabyo ntibizi ngo byatewe nande kuko nababiteye ntibatangaje, ariko icyo tuzi cyo nuko hari hatanzwe indwi zibiri z'agahembwe ko kuyaga kimishikirano kugira ngo bayage ni gute iyi ntambara yorangira, nibiki bokora kugira ngo bashobore kugira gute kwirinda mwino minsi aho umwasi yomenera. Ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo isa niko ragaragaza uruhande ishitsemwo rw'intambara, ariko isa Donald Trump we yavuze yerekanye abazoja guserukira mu nama y'imishikirano hari Islamabad, ariko Pakistan nubwo babasha kuyitunga urutoki ngo nishobora kuba umufatanya bikorwa canke uzobaje guserukira Iran, Israel yavyanse ivuga ati jewe mwazana Pakistan mwareka ivyo sishobora singeza. So bigaragara ko rero ya muhora wa Hormuz wari guguru ubushize ushobora kuvugwa anytime, ko murumva ko intambara yabaye akasa mutwe. Yari twababwiye ko bitameze neza na wa muhora wa Hormuz naho wari guguruwe byakomeje kuba nabi, aho ubwato bwose buhaciye buri kagunguru bukishurira idolari rimwe. Uravyumva ko bashobora kwishura amafaranga arenga ya miliyoni y'idolari bari babategetse kuzocaho wese abwirizwa kwishura. Tubamenyesha kandi ko Islamabad iyo nama yari yategekanijwe ko bashobora guhuza Iran na Israel hamwe na Amerika kugira bashobore kuvugana ibijanye n'intambara, bisa nkaho bigiye gukomera. Ariko tubibutse ko igihe Dubai yategwa canke Leta Zunze za Arabu naco byatangaje, barangi barapfunga abantu baza barafata ama video berekana ngo hahate barabapfunze. Aho ntuzeya igihe Qatar itegwa nta majambo menshi yatangaje, igihe Yemen n'izindi bihugu byategwa ntaco byatangaje. Aho rero abantu benshi bakomeje kuvuga bati bishobora kuba rimwe bya bihugu by'Abarabu canke za ntagondwa zimwe zimwe zibwa zigomba kuyihorera ngo zirasegira zitanguze intambara, kumbure ntihazihagire ico bashikako. Abandi nabo bakabavuga bati wapi, hari hakabwe muri Amerika kajejwe gupariya, aho bagenda bagatanga amafaranga bagatigira ku bintu byose bigomba kuba bamenya amakuru azoba mbere nka politike n'ibindi bigiye bitandukanye. Mbere banavuga ko imbere yuko ibyo biba hariho abari bavuganye bati tigire nimba Amerika ko kitazongera kurasa cyangwa atakindi gihugu kizosubira kurasa kuri Iran, baratigira ngo abantu bakoze udukonte bashika nka 50 bashiramo amafaranga, maze barayibinjiza miliyari n'amamiliyari y'amafaranga menshi. Ibyo bikunze kuba aho usanga nk'abakire muri Amerika bashese mu rusimbi bakavuga ati je ndakeneye ko Afrika, Kenya, Nairobi hazotegwa igisaso nk'uku n'uku, bakabigira nk'uko umenga ko barafyina umukino mugabo haba hariho amakuru runaka babifise ko hagomba kuba hico kintu. Tubamenyesha kandi ko bitoroshe na gato mwino minsi kubera ko umuhora wa Hormuz wari wamaze kuvugururwa. Mwibuke ko utwara ibice 20 kwijana by'ibitoro byose bikora ku isi, murumva ko wari umuhora munini cyane. Ubwo rero nibasubira kugara uwo muhora hazobaho intambara kandi mbi ikomeye cyane. Ibi rero bikatuganisha ibi bituganisha ku kubona ko hashobora kubamwo intambara ya gatatu y'isi yose. Abantu benshi baribaza bizovahe, bizogenda gute, ariko murabe neza musubiza amaso inyuma muri kahise. Intambara zagiye zira mu Burundi, zagiye zira muri Kongo, zagiye zira mu Rwanda, zagiye zira za Kenya, za hehe, si intambara zaba zatangujwe n'abanya Afrika, ni intambara zaba zahereye iyo hakaba hacitwara koloni, abantu bagaheza bakaza gukoloniza abandi kumvo imwe canke yindi. Nta kuntu umuzungu yo kumva ko ibitoro byabuze akaba azi ko mu Burundi canke muri Kongo hari ahantu hari buye y'agaciro ishobora gukora battery izomara imyaka n'imyanike ngo areke kuza kuhatera. Urabyumva ko Burundi canke Kongo bizotuma ko ibindi bihugu bibanye nka za Angola n'izindi ziza kubifasha kugwana, bikwega intambara y'akarere, bitume habaho n'intambara y'isi yose nko tubabwira muri rusange. Ico rero twubabwira iyi ntambara rero ya Iran isa nkaho yagaragaye kuri bamwe bayumva nk'umuziki, ariko tugiye kuraba ibiriko birakomeza kubera hariya biteye ubwoba, kuko Leta Zunze za Amerika
ntizemera neza na neza ibyabaye. Aho twababwira ko nka leta z'ubumwe za Amerika, murazi ko Donald Trump yari yifatiye mu gahanga, bamenyesha amakuru bagenda barafata bakaza barabaza kugira bamenye ukuri ku bijanye n'itohoza yabe ku bijanye n'Uburusiya, amatohoza aba mu bijanye n'Ubufaransa kuri kwa Amakuru, murazi birika kuba aho bamubwiye yuko afise umugabo w'umugore. Urumva ko byari ibintu bisebeje. Rero ibi byose bikaba ari ibintu byagiye amajambo aduganywa n'iyi ntambara ya Iran, kuko Macron yari yase kwemera ko yoja kumufasha ku bijanye no kugura umuhora wa Hormuz. Trump nawe asa n'uvugana agashavu kenshi, tangura kumutuka ibintu biriya bitishinze. So murabizi ko muri rusange politike n'umukino w'abantu basanzwe baciye ubwenge, kubera ko politiki iramena umutwe kandi isa no kwigoye cyane. Ndabereke, murabona ko Donald Trump asa n'ugomba ko intambara ihagarara, ariko d'une part hariho abandi bantu badashaka kwihagarara, kandi mu gushaka kwihagarara hari ivyo asaba Iran kwiba yubahirije, kandi Iran nayo hari ivyo isaba ko iba yubahiriye yatunganirije kugira ngo ishobore guhagarika iyo ntambara. Aha rero nyuma yo gushiraho amafaranga idolari rimwe ku kagunguru canke miliyoni kuri buri bwato y'idolari, ngo yashaka kugira ngo ironke amafaranga yo gusana ivyasambutse, ivyononekaye muri ya ntambara, nivyo yashaka gusana sana. Rero Donald Trump amaze kumva ayo majambo yagize ati nta kuntu na kumwe noreka ngo Iran ibandanye yishyuza amafaranga kuri buri kagunguru cyangwa kuri buri bwato, kuko sivyo twumvikanye. Bikagaragara neza na neza ko